Sam. Erega mabuja mu nzi wanje ntabihere biriyo. We misi yose yujuhera ngaha hanyuma nga winjiye mu nzu y'ibisizi imwe. Je kandi nyene nzagira nyirukane. Nyene byo ndarandembeje ambarira ati nimba udafise amafaranga y'inzu y'amezi 5 naho nyene ndamufitiye. Ngo nice ndamuvira mu nzu kandi uraza amadiri yawe je sino yakora ntari muri ino nzu. Shage. Ivyo kukurira inzu sivyo vyanzanye no munsi. Ntubona je nta nundi mu mabuja nzosubira gukorera atari wewe so noti nzi umuntu abakeneye nyene rimi cash code urazi yuko nari nakubwiye yuko namuhaye uburozi ndamubonye. Yesu wabambwiye ku musaraba uzira ivyaha by'ubukobwa bw'ubugome. C'est pas possible. Lele bibi nwabikuye hehe? Kumba umugore wawe niwe ntandaro y'amakuba yose nabonye. Niwe yishe Katya. Shage. Ko nari narakwizeye. Vyagenze gute kugira unkorera ibintu nk'ibi? Kandi nkabivuga. Ubukobwa bwonze buba buri n'umunabi mu mutima. Ejo bundi kari kanyishe kubera ifuhe ngo je nawe ngo twirirwa mu busambanyi ngo je ngo nawe turakundana. Akaba karabaye. Urabona neza ko mfise ibimenyetso byo mufungisha. Mabuja stop aho hano. Abantu nyumvirize neza witonze. Ujya mukobwa niwe mukobwa wa mbere nahisemwe ku isi nubwo wazunzaniye Bikira Maria je sinotora ntarabona ujya bisobanuye ngo ujya mukobwa umenye neza kameze neza tumumbwira byo ndagukumsabe cyushaka cyose ndakigukorera ariko making sure neza kujya mukobwa ari safe. Okay, wemeye ko twumvikana ni sawa. Fisi ikintu kimwe shaka mu nkorera kimwe gusa. Ico kintu naco shaka ko ndagukorera ni giki? ndamuzi neza ngeze ku rukifoto bari kumwe umurari
wizanye uyu munsi ntuncika ndakwica nongere ndakwice nunazuka kandi ndakwice. Wari wamaze kwimenyera kuguma winjira mwino nzu uguma usohoka sivyo? Umviriza wanje gipaho kirabe neza mvuye guhamba umuhabara wawe Sam. Ariko Gakingi, kuva wageragereje kunyica n'ubu urabona ko ndagati gateretswe n'Imana. Iri ni ryo herezo ryawe King. Iyo nari gushaka kukwica nari kuba nabikoze kera, kuko haheze iminsi myinshi ubuzima bwawe ndafise mu biganza vyanje. Ariko narakuretse kugira ngo ubanze wihane. Niwemera guca bugufi ukihana ndakureka wigire, ariko wanse kwihana fisi ibihano vyinshi bizotuma wicuza kubaho kwawe, ukicuza ko warahuye nanje. Abagenzi bawe bose mwafatanije kumpemukira narabishe. Nagiye gusanga kwica atakeza kavyo, camhitamo kubareka, ariko nkiga ingene ndabakoresha amakosa kugira mugwe mu vyaha muje kuvundira mu nyororo. None raba uciye unyorohereza akazi wishe mwene wanyu mwose rimwe. Kijya nicagirije gikomeye cane. Ikibabaje nuko wamuhoye ubusa. Nawe yarazi ko napfuye, ntiyarazi ko nkiri muzima. Sishaka yuko umva akaruru kaje kayo daruye kuri ino sisa. Ima wiki akaruru kaje kayo marika kumera amatwi, je ndaza kwiyahura. Ko jindi kijuju niyo mpamvu naguha iyo nkongo wirase kugira ngo uza kubibona wese aze kubona ko ari wowe ugiyahuye. Lila, please, maze kurama bimeshi. Ikiyambo canje n'urupfu. Please, ndasa. Shaka gupfa. Oya, hari ivyo tutaratunganya.
mugenzi wa namaki namahoro umwanya umwe n'amahoro uyundi mwanya asa amahoro. Umugore wanje mbonye ntako amaguru asanga muhira ambwira ngo akubonye winjiye muri uru rupango, ambwira yuko nuza ngaha anya nkamufasha gusaba ikigongwe kubw'amakosa yakoze. Kuri ubwo rero umugore wanje kubwifuhe shitani yaramukoreyemwo aguha uburozi. Kubw'amahigwe ahorana amahoro make mu mutima, kuba yaraguhaye uburozi agakomeza akakubona udunderega umeze neza ataco wabaye, niko kuntora azi ngaha anya ngo ndamufashe gusaba ikigongwe. Sheri, nimba ushaka kubaho wibohoye mu mutima wawe, amakosa yawe wakoze yatangaze. Nimba ari ubabarirwa ubabarirwe, nimba uri n'uhanwa uhanwe. Amakosa wakoze yasabira ikigongwe. Hamanyene vyarabaye kuko nabona mugendana n'umugabo wanje kandi muganira muryohewe, nyene ca ndiyumvira kukwica. Hamanyene dushimira Imana kuba ugihari, nashaka nyene ndagusaba ikigongwe, babarire vraiment. Vyumvikana yuko uburozi Kati yanyoye bwari bwagenewe jewe. Okay, niba arico cari kibazanye nimugende, ndakubabariye. Hari ivyo turiko turatunganya n'uwo mugabo. Mbega twari tugeze nariko ndavuga twari tugeze ahantu ufukame. Urakuvuga gute? nakubwiye ukuri kwanje kujya nyene, ibyo nakoze ko birandemera, biragoye kwakira. Ikimwiriye n'urupfu gusa. Waride n'inkuba yamize amaso mu kirere. Banza umpereze ivyanje. Andika yuko ufitiye miliyoni 500. Wandike yuko ubaye urakwatiriza inonzo. Wongere wandike yuko utayampaye nzoca ndayisigarana. Ariko amahera nawe uzoronka mu inonzo. Ayasigaye nzoyaheba. Kandi ntashwa ufise kuko agasho karakurindiriye. Ariko niba muko gwandiko ndaza kuzimanganya ibimenyetso vyose fise, kuburyo atamuntu umwe azigera amenya ko wakoze ivyanka ivyo wakoze.
tora telefone yawe unyereka amafaranga ufise kuri konti. Yarungike kuri iyi konti. Haguruka rero uje kumpa impapuro z'inzu. Sohoka rero ugende ndakubabariye. Okay, reka ntotwanje. Utora iki? Igihe nakuzana hano hari ikintu na kimwe wari ufise? Washaka gutwara iki? Izo horo wambara nzoziha amayibobo. Duhurire kuri biro. Babuja, wese nakubwiye ko jezo gukina agafilm. Je ndatwika, ndarenze. Wabonye ukuntu abategura abapolisi. Umva yasohose gusa. Jackie yombwa. Urumva baci bamufata. Je ngorane, je ndategura umutego. Je ndigapanzi. Hama ikindi naco rero. Je nabifise amakengo kuntu kingi aguma gufyurira amaso. Ariko nibaza ko ava gutarukirako. Ariko sha yari kwihenda gusa. Nari kumwereka wiwo ndiwe jewe. Jewe. Yuko. Easy. Turia. Gusa mabuja. Je ndanezerewe cyane kubona iziryambwa
zose zagusubije ivyo wawe vyose urumva hama ikindi naco nugira amakenga ngo bazova bagarutse genzo kugwanira na karegendi Jackie cyane bahe nivyo nagenda vundire mu bunyororo nta handi akwiriye inkozi zibi batari hake ubu ngiye gusubira mu vyanje bahe ngiye gusubira gutora agatiro niyubake burya kingi na mwene wabo bantwaye igice kinini cy'ubuzima bwanje ariko ntaco kazi basohotse muri no rugamba nitwatsinze umwanya bantwaye ntaco ntwaye ndabizi nzongera mbere yira narindi imbere yuko aya makuba yose atangura ariko vyose nabifashijwemo nawe iyo utamfasha sinari gushobora kugera kwihora kwanje waritanze bahe waritanze wishize muri risk ikomeye cyane kubana nabicanyi ubizi neza yuko umwanya wose bagufatirako bahita bakwica niyo mpamvu ngushimira cyane reka nkurabira agahembo kawe nawe mutaye nakwemereye n'amafaranga agera ku 500. mabuja nukita agahembo civyo sivyo nariko nkorera hama icambeje nagomba ndagusaba imbabazi wewe hamwe n'Imana yo mwijoro hama ivyo vy'amahera nakaramera kora kwisi gusa mabuja ariko mabuja undavye neza jewe ayo mahera no yasika cyangwa bibagiye ko nigiza kubwira ko bibaho amahera ari kure hama mabuja urakoze cyane kandi kuba wiyumviriye kuyama ya mahera vraiment sino yaheba kandi no bandakugaye nukuri mabuja uri umusura ngore yagasiri please mbwa gusa aya mahera umpaye aya mahera umpaye genzo garasa ndakoreshe neza hamwe tuzosubira guhura jewe nawe wewe swati ndakura gafana cyane ndagutari kuri page kandi mabuja bishitse ngagwa mu bisanga jewe narakugiye ko ibintu byinshi cyane kudacika intege no kwizera ko ibintu byose bishoboka hama ivyo bizonkomeza bahe ndaguteye intege cyane ndabizi uzobigerako sasa murakoze Leila. 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 Uraryamye, urasinziriye, uratekanye, kandi warataye umwana.
ariko sicara kwishe kati. Ego. Siwe wanyishe. Ariko nawe warakoze amaraso. Wumva utandukaniye na Kingi. Shagi, ico naguhamagariye. Nkeneye ndondeye umukiriya w'iyi nzu. Ugomba kuyigurisha. Hey. Usikiye kibazo kigira gituma ugurisha ino nzu? Siko ndafise ikibazo gikomeye cyane. Sinshaka gutekana ngo ndi ngaha kandi umwana wanje ari mu gahinga. Anje namusigiye naragiye kumurondera asanga ngo yagiye gukorera Bujumbura. Kandi na telefone yiwe ndamurondera nticamo. Rero ngomba nanje manuka i Bujumbura ndabe ko nshobora kubona umwana wanje. Ngaho ntakiri mvise je kabisa nokora kugira ngo ndaguhagarike. Iyo bijemo umwana wawe kubyo wumvugira uje kurondera umwana wawe urumva zishobora kuguhagarika. Ariko nagira ndakubwire yuko gufata inunzu ukayigurisha kubera yuko uri mu bibazo ndibaza yuko bidashobora kuvamo. Umukiriya ntiwo muronka wihuta muri ubu buryo. Ariko ikintu numva ukora muri kano kanya nuko iyi nzu womanza kwanza ukabura ikodesheje hakabamo umupangayi. Cyane nanje ko ndiko ndangara ndiko ndahunahuna mu nzu z'abandi. Ushaka bona yimpasira je nkaba ndayibereye ariko wumva bidakunda wishira mu mupangayi kandi hari n'ivyumba vyishire gushaka ngo ngabiri cyumba kimeje nkaba ndibereyemo. Oya. Nta mahoro noronka. Iyi nzu yaberemwe ibintu byinshi bibi. Yohora ibinyibutsa. Nkeneye ndayigurisha amashitsi Bujumbura ngo yindi. Turondera umukomisiyoneri yihuta nta kundi. Nakubaza gato. Ikibazo. Uwo mukobwa waba umuzi? Wapi kweli ntawe nzi kweruye. Nta namwe urigera umubona? N'umunsi n'umwe. Sawa, murakoze.
Mbega unaniwe kare. Ije wari kurihorera umena amaraso kutigeze ucika intege. Haguruka urondeze kuko mu gihe utarabona urya mwana wawe wataye nta mahoro uzigera uronka. ariko ndagusaba ntihagire icyo utegura gukora kuko nawe uzi umugambi w'Imana. Ariko ico nemeza neza nuko uwo wese yakoze ikibi muri buno buzima atihaye wahinduke ategerezwa kwishura ibyaha vyiwe. Ariko kandi hari n'ibigerageza Imana ducishamo kugira ngo yawe kwihagana kwacu aho kugera. Par exemple nk'uwoza tukajana gusenga musaba Imana inkomezi vyoba vyiza kandi ukumva uruhutse. Anje Imana ibahezegere cyane muriko mubikora neza cyane mwebwe ugwaruka muriko mubikora neza cyane. Muri no misi muriko murakora mwitanga cyane gikorane cagenze neza. Turashima Imana. Umwana ameze neza Ariko ameze neza. reka ndaguhe akanuza kumumpera. God bless so much. Thank you. Nyakubahwa mfise ico ndabisabira. Nari nifuza kuganira n'umukozi w'Imana. Ariko naho inkuru yawe ari ndende, humura. Ko wahisemo kwatura ibyaha byawe
no gusohora ibikubabaje. Yesu aracari ku ngoma kandi nta wundi atanga amahoro. Abantu bohemuka ariko Yesu wacu nahemuka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu gitabo ca Yesaya igice ca mbere ku murongo wa 18 turasoma mu izina rya Yesu, turaba ico havuga. Humura mukobwa wanje, iyi si nta mpuhwe idufitiye, iyi si ntitworohereza na gatoya, ariko humura Yesu yaranesheje. Katurabica ijambo ry'Imana rivuga ku murongo wa 18 haravuga ngo ehe nimuze twitature niko uhoraho avuze, naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku bizokwera derere nka sheregi, naho byotukura nk'agahama bizohinduka bise n'ubwoya bw'intama y'umweru. Imana yacu nihabwa icubahiro. Amen. Iri jambo riratwereka neza naho wihoye ugasesa amaraso, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku amaraso ya Yesu arabyoza. Nta cyaha wakoze kidahariko, wagize neza kuko wateye intambwe ukatura ibyaha byawe. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo icyaha kitihanywe ngo catugwe imbere y'Imana ntigihariko, ariko weho wahisemo neza watuye ibyaha byawe. Mukobwa wanje humura, wahisemo inzira nziza. Amen. Pastor, nubwo biri uko sinotekana narabona umwana wanje, nakubeshe singitora n'agatiro. Ubijoro riragera nkumva amaganya, kuko uriya mugore yapfuye nakubwiye buri munsi aranzukira. Ubu hageze n'ahantu nzukira ku murango. Pastor, ndarusha. Mukobwa wanje humura, Yesu ni warema igihe n'ibihe, ijoro n'umurango niwe yabisizeho. Ko wahisemo Yesu ugahitamwo kwatura ibyaha byawe, ntuzongera kubona umuzimu ukundi mu ijoro kugenderera, kuko ijambo ry'Imana rigira ubushobozi ku murango no mu ijoro. Kandi vuba cyane nurya mwana wawe uzomubona. Ico bigusaba ni ukwizera, ndabiguhanuriye mu izina rya Yesu. Pastor, nakubesha hamwe Imana yomfasha n'umunsi n'umwe nkongera kubona umwana wanje, noyikorera gushika ubuzima bwanje bwose burangiye, kandi nta n'umwe uwo twohura ntobwira intahe yanje. Mukobwa wanje, nawe uri umwe mu buzukuruza b'Aburahamu. Nimba tuvuga ibyabaye kuri Aburahamu na ba Mose na ba Daniyeli n'abandi bahizi barenganye, nuko tuba dushinga intahe y'ibyababayeko. Nawe intahe yawe izokiza benshi, ishikane benshi kugakiza. Humura, ndabiguhanuriye mu ijuru hari Imana, vuba uzobibonesha amaso yawe. Ico bigusaba gusa gira ukwizera, kuko ijambo ryarambwiye neza ngo niwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi gato cyane, ngo uzobwira imisozi ngo vaho, kandi izokumvira. None nawe iki ni igihe cyawe, uwo nkundira ugaca bugufi ugasenga Imana.
data mu izina rya Yesu, kuko wavuze ngo ndabatumye muri ntama mu mabingira ngo mubwire ubutumwa abarushe mungere mu batangarize ko bagiye kubohoka. Sengeye uyu mukobwa wawe mu izina rya Yesu, numubohore ntabariwe uruhura umutima wiwe n'ibyo ari karacamwo, maze amasezerano yose wamusezeraniye kubw'ijambo ryawe azayabonesha amaso. Mu izina rya Yesu ndabisenzemwo. Ashimwe Yesu. Amen. Ashimwe Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Turahanye mwiriwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahezagire cyane. Dushimye Imana mushobora byose kuri uno mugoroba yaduhuje ngaha muri no serire, kandi ishimye n'ingene mwatwakiriye. Imana ibahezagire cyane. Amen. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo yasize 99 agenda kurondera imwe yari yarazimiye. Imana yatwongeye umukobwa wayo Leila. Imana ibahezagire cyane. None rero tumamwakiriye ubugira kandi kugira ngo atubwire aho Imana igejeje ikora. Kaze mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yesu ashimwe. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Amen. Ndashimiye umukozi w'Imana ampaye kano karyo, nongera ndamenyesha ko vy'ukuri numva ubu mfise amahoro mu mutima. Numva mfise amahoro mu mutima nushaka kubasigurira kuko nari maze igihe merewe nabi, narabibabwiye ko Mungu uherutse. Nukuri ndashima Imana cyane kubwa rino shengero, kubwa mwebwe muri hano. Abenshi murazi inkuru yanje, ariko nashaka gutangura kuri rino jambo riri muri Bibiliya, riri mu Migani igice ca 20 umurongo wa 22 rivuga ngo ntukavuge ngo nzokwihora ikibi nagiriwe. Haleluya. Amen. 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 Shengero ry'Imana, hari umuntu atarahemukirwa muri mwebwe? Hari umuntu ataragirirwa nabi? Ariko nagira ndabwiza ukuri, ni wavuga ngo nzokwihora uza wigura imiryango y'imivumo. Amen. Ni wavuga ngo nzokwihora ikibi nagiriwe uza wigura imiryango y'umubabaro wose wabayeho kuri inosi. Ndi hano ndiko ndabihamya vy'ukuri, jewe narabayeho narahemukiwe, nihora bangiriye nabi, ndihora kandi vy'ukuri nashitse kwihora kwanje. Nari mfise inyota cyane yo kwihora, ariko sinigeze ndonka amahoro. Nizisamagaze ngaha meze nk'umeze nabi, nkuko namwe mubibona, nkuko mwabonye ingene naje mwishengero ryanyu merewe. Pastor abizi cyane kuko yarambonye muhe nari meze nabi cyane. Novuga ko nizisanga iriko ndishura ibihano, no vyita ibihano vy'ukuri. Nari hakanye umwana, murabizi nizisanga nifuza kubona umwana wanje ntawe ndabona. Rero niyo mpamvu ndi hano shengero ry'Imana ndabasaba ndabinginga ntimukihora ikibi mwagiriwe. Imana irahora. Turabizi twese muri Bibiliya twarabonye ingene Imana yagiye ihorera ubwoko bwayo, tukabibona yuko yagiye bahorera igihe cyose, tukabona ibagwanirira. Rero nubona wahemukiwe, nubona wahotewe, ja mu cumba cawe, ja hiherereye usenga Imana yo yumva ibiri kure, ibiri mu mutima wacu, maze izoguhorera. Ariko ntugashake gukoresha ingufu zawe canke ubwenge bwawe. Nuko ndishimiye cyane gose gushika mwa kino kibanza, nize neza ko nzohakura kuruhuka. Ariko kandi ndashima Imana yo yatumye menya Kristo, nkaba ndamahoro zino saha. Ndabashimiye cyane. Yesu abahezagire. Amen. genda urabe ko nyoko buja ari hafi.
Leyi anje wabuze imisi maze ndakurondera, wabuze amajoro maze imisi ndara nkanura ndiko ndiyumvira ahantu uri n'umwana wanje, none raba Imana irabinkoreye. Basi mbwira umwana wanje ameze gute, angana gute, basi warakomeye? Leyi, umwana wawe ni ufise. Leyi, inyuma yuko nabonye wagiye mu byo kwihorera guhangana na Kingi, nagize ubwoba yuko azohava kwica akagaruka nanje akanyica. Nafashe ingingo yo gusaba ku kazi imitation kugira ngo nzino aho atazoshobora kumbona. Nari nzi ko wapfuye, ariko ndashimira Imana ko suye kuko ubona uri muzima.